Nagize mwiriwe na mwaramutse bivanye naho muherereye kaze kandi bakunze ba Pam Channel TV mu kindi kiganiro cacu Smart Mind. Uno munsi mu kiganiro Smart Mind tuyaga n'umuririmbyi. Umuririmbyi Nzigamasabo Vianney cyane tuzi twese nka Vichou Love mu kari wa show. Tumuzi imyaka myinshi amaze mu buririmvyi yatanguranye n'umugwi Peace and Love ari kumwe n'abagenzi biwe batatu Iget hamwe na Bobo Peace and Love ari we Bosco yitavye Imana imuhe uburukiro bwiza aho uno munsi tuza kuyagana Vichou Love Vichou Love kubijanye n'umwuga wiwe eka n'ingene yitunganirije umugambi uyo mugambi yatunganije umuha gufashwa n'umugambi w'igihugu paeje mbiwe nk'umuririmbyi byagenze gute ni gute yiyumviriye gutumbera paeje mbe kuba yarakurikiranye inyigisho za paeje byamwunguye iki mu mwuga wiwe uno munsi ariko avyitwaramwo gute ivyo nivyo byose tugomba kuyagana Vichou Love mu kali wa show muri kino kiganiro cyacu Smart Mind kubw'inyungu z'umuziki wacu hano mu Burundi kaze bakunze ba Pam Channel TV mu kiganiro Smart Mind. Bakunze Pam Channel TV nkuko nako ndabibabwira uno munsi twagira ibiteka twakirwa na Vichou Love canke Vianney Nzigamasabo reka ndamuha ikaze Vichou. Yes yambu cyane Isaho meze neza? Jemeze neza kabisa. Taje ni sawa kuzuye nikamuriko. Ayego cyane biraboneka vibe ya bon sana. Nijya nyine tubona kuri stage nayo tubona hano. Ibintu nyene bimeze neza ubona ko mejeje na repetition urumva naho turi muri studio. Yes, sasa Vichou twe igituma tugendeye uno munsi turazi kuri umuririmbyi maze imyaka myinshi aho watanguriye mu mugwi Peace and Love uri kumwe n'umugenzi wa Bobo Peace. Uno munsi ukaba uri ubandanije igikorwa umuririmbyi imyaka ibaye myinshi ariko mu minsi iheze kandi uri mu mugambi paeje w'igihugu wo gushigikira imigambi y'ugwaruka. Yes. Ariko imbere yuko tugera hiyo reka kwanza tubaze tuguha akaryo uramutse abakunzi ba Pam Channel TV abakunzi b'ikiganiro Smart Mind uheze univuge ku batakuzi abari mu mahanga ndazi ko benshi barakuzi ariko ubere ikindi shusho tugomba kubereka uno munsi muri kino kiganiro yo mugwiza tunga paeje wo muri paeje aho bica bincanga mugwiza tunga muri paeje rega umuziki nawo nakazi. Yes ndabaramutsa ndabwira nti sangwe ikaze ikiganiro Smart TV tumeze neza cyane nitwa Nzigamasabo Vianney ku mazina nawe n'abavyeyi ha mu muziki wanyise Vichou Love bongera ko mukali wa live music East Africa sinzi ko izoguma ari East Africa canke zova dushika no kwisi yose sinzi nkabandi umwe mu bari barongoye umugwi Peace and Love mu misi yahera mu myaka yahera nubu nkabari je rero nsigaranye umugwi Peace and Love kuko Peace and Love yarigizwe n'abantu batatu ni Ganze Jean Bosco Nzigamasabo Vianney na Iget. Hama Iget yaravuyemwo ahevye kuririmba indirimbo twovuga ngo sekira kumwe bandi babivuga aja mu ndirimbo mpimbazamana. Hama Bosco nawe Imana iramuhamagara hama Vichou nawe arabandanya asigarana umugwi nkuko mubibona rero Vichou arafise band Peace and Love ibintu bimeze neza cyane nibaza ko ari cyane gose urumva ko vibe ari ya bon ni Vichou rero tugomba kuyaga uno munsi twese turagukunda iyo tugiye mu karaoke iyo dusohora imiziki myiza tukaryoherwa ariko mu minsi iheze baratuzaniye agasha nanje ndabakunda ariko ako gasha rero nagasha twakubonye mu bintu tutari tukwitezemwe abantu bose baratangara uri kumwe na manager wawe Happy Famba. Yes. Tukubona mu gwaruka rukurashirura kurikirana inyigisho z'umugambi w'igihugu paeje. Yes. Rero dushaka kutubwire icyumviro cyo kujya kwikurikirana nziga nyigisho cyaje gute ntango yagenze gute. Urakoze cyane mu kuja muri ujya mugambi paeje nuko ubwa mbere n'imbere yuko Vichou donc ujya mugambi paeje no ugwaruka sivyo hama Vichou so ugwaruka yego cyane hanyuma imigambi paeje barakira imigambi uko donc uko ibimeze kose bakayirabora bakayiraba umeze neza bakawusponsoriza hama rero Vichou nkuko kera imisi nja
kudodora hatandukanye mu mabanki hehe mu masosiyete atandukanye n'abasaba ni ivyo byose mwabantu mwe ni vyiza ko mushigikira Vichou mu muziki canke muri ibi canke biriya nkuko ukabona ko benshi batavyumva premièrement bavuga ati nawe muziki uri hagute bimeze gute mugabo ntibazi yuko naba bariko baravansa canke batera imbere babanza gushigwamwe amafaranga hama uwo muziki ukaza kuri hapre ni nka kujya ko umuntu arima hama ukarindira ivyo uzokwimbura sivyo cyo rero maze kubona ko muri ayo mabanki canke muri ayo makampuni atandukanye nagiye ndadodora nkabona umengo ntibavyu mu nyuma numva umugambi payeje ndumviriza turafasha guharuka turagira iki abajene n'ibiki usanzwe uziko na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza cyo Burundi ari donc ari umugenzi wo guharuka nkuko yavyivugiye ndavuga ni rero uyu mugambi nimba ari w'igihugu reka nanje nje gutanga amachance ndababwire ndabe ko batazomera nk'abandi nagiye nditura mugabo nkabona ntibavyumva ngiye muri payeje baranyakira barambwira ati umugambi wawe ni mwiza donc nabaha imigambi myinshi mugabo urumva ntushobora imigeri ibiri ntushobora kwiterera rimwe hari umugambi wa mbere urabanza ukawukora bikagenda neza mugatanga raporo bikagenda ukabereka uko bimeze cyo rero muri payeje naragiye wumvise iyo naciye kugira ngo baze je muri payeje wari wakimbagije naciye muri vyinshi muganda ndabona ko ntariko ndavansa bivanye nuko batako barakwishura nkuko vyifuza voilà canja muri payeje kandi nshima cyane umuntu yagize kijya cyumviro ca payeje cyo yabarije ntanga ijuru nari kumusabira ijuru ku Mana none sinje nivyo nyene wabikoze jewe kabisa ndashima cyane kuko payeje apare na jewe kuko kwivuga rimwe na rimwe ni vyiza ariko ni vyiza kunavuga ari abajene benshi ubu bafise ubuzi bitunganirije imigambi kubera payeje bagaca bahubuzi abandi bajene bagahaguruka wumva nk'icyo kintu kuna ari ciza mu gihe abandi benshi ariko bagwana no kwirukanga hanze bavati amaparcelle bagurisha ngo bagiye hanze urumva ko ari ikintu ciza cyane umugambi payeje vraiment novuga nti n'abarongoye payeje kudo chapeau kabisa yego urakoze Vichou rero Vichou uratubwiye uko payeje yakwakiriye aho impamvu wagiyeyo ingene wagiye urashikiriza ivyumviro mu mashirahamwe atandukanye yaba amabanki canke n'ibindi ntibigende nkuko vyifuza ariko umuntu ariko arakurikirana kino bwaniro no munsi ashaka kumenya mbe wari umugambi bwuhe umugambi urikora payeje yashigikiye wa Vichou wari umugambi ushingiye kubiki yes neza cyane kibazo ciza umugambi wa Vichou murabizi ko Vichou ari umuririmbyi sivyo donc natanze imigambi myinshi mugabo iyo migambi yose ijanye no kuririmba ijanye no kuririmba harimo ishure ry'umuziki harimo kuririmba canke gukora ama concert mu buryo bwiyaguye navuga ko ufise novuga nti ivyuma vyinshi biri ku rugero bon bishobora kuba atari vyinshi mugabo ka ufise original bigatanga amajwi meza cyane sivyo donc ni muri iyo migambi rero najanye muri payeje barambwira bati twebwe turi pour isufi gusa yuko abajene bandi baronka akazi nabwo ni deja nsanzwe ndana bahemba mutarashiramwe namwe mushize mu bizoce biba vyinshi yego baca baravyumva rero avuga mugambi wanje nuko kuririmba ivyuma donc tugategura ama concert ruguru abandi bajene bakaja ku ma stage tukabigisha kuko akazi kacu no kuririmba ni nako kadutunze nimba ubona studio ngaha ntiyavuye mu burimyi yavuye mu muziki sibyo nimba Vichou ashobora kwambara neza ntibiva mu bworozi n'umuziki wa Vichou nimba ashobora kuba afise biro nkuko mwasanze hajya babakiriye donc nahari ahantu dukorera ama repetition baza ko mwabonye ivyo vyose kugira ngo umuntu ashobore kuriha izo nzo n'umuziki urumva ko umuziki ubundi bamwe bavuga ngo sakazi habwo nakazi gatinyitse urakoze none Vichou hari abantu bavuga ati hajya kwandika umugambi biragoye gushikiriza muri payeje biragoye ariko wowe Vichou nk'umuririmbyi vyagufasha umwanya ungana gute vyagenze gute ngo wiyumvire wandika umugambi hamushikirize byagenze gute ko tuvuga tuti abaririmbyi tumenyereye bandika indirimbo gusa ibintu byo kwandika imigambi ntubibabwire ariko muri payeje bagasitegeka ati twandikira umugambi utuzanire wowe byagenze gute none nk'ubu nabikubwiye neza ni naciye mu makampuni atandukanye gushika naho nja muri bamwe batanga amarambere abo bose nagenda ndababwira uko ndavyumva erega ubundi muri payeje niyumve ngo barakubwira ngo wandike umugambi baranaraba n'ukuntu nawe umeze ariko erega ariko ukuntu cyo gusigura ibintu bagana ati uyu muntu vraiment
aravyumva kabisa ahubwo abuze ubwo buryo sivyo kwandika umugambi ntibigoye none nk'ubu par exemple urabona studio irahagaze neza kugira wiyumvire studio d'abord urabanza ukiyumvira ikibanzo yishiramo sivyo iyi nzu ukayisubiramwo kuko iyi nzu ntiyari imeze gutya donc ni bimwe bavuga ngo gutaba ikibanza kwandika umugambi rero navyo si ibintu bigoye ni ibintu ugenda ukicara nkuko nari namaze kuja mu ma company yatandukanye mu mabanki n'abasigurira batavyumva kubera ko benshi bamenyereye ko umuziki vya vrai baravuga ko umuziki ngo utariha mugabo abanyegereye canke uwo maze kubibwira canke kuvyereka nko muri payeje nico cyatumye bemera umugambi wanje barabonye ko umuziki ushobora kuriya kandi a 100% mbere ukanatanga nakazi kuri benshi voilà uno munsi rero umugambi twavuga ko waratanguye payeje iragushigikira uriga inyigisho muri izo nyigisho waronse za payeje wizemwe ibikinya mukuru uno munsi nk'umuririmbyi ubona ko ushobora gushira mu gikorwa cyawe bikazana umusaruro nkuko wavyitega yes baratwigisha ukuntu utegura umugambi wawe urabona ko nkuko warukimbagije hari ikintu bavuga mu gifaransa ngo plan d'affaires sivyo barakwigisha ukuntu uzojera urabona ni faranga rimwe bakakwereka iryo faranga nibagegeranya rikavamwe amafaranga rimwe abiri atatu ane atanu plus azaraduga plus ushobora kuronka amafaranga menshi akaza kugufasha gusahiriza mu bindi bintu utari wiyumviriye donc izinye nyigisha ahubwo ngira ko ahubwo ntumirira n'abaririmbyi bagenza hanje benshi baza ngo kuja mu nyigisho ngo nukuta umwanya ariko sinkubeshe muri payeje je nahigiye ubumenyi donc narahakuye ubumenyi budasanzwe kuko hari byo narinzi ko nokora nkabikora nka jewe sivyo mugabo ibihe donc urabona ukuntu dukoresha amafaranga kuba gutandukanye hari umuntu ashobora kuronka amafaranga konyene mu mutwe we haza icupa haza abakobwa haza donc kuryoherwa kwisanzura kwa kuja mu boîte ugira ibiki mugabo barakwigisha ati iyo uronze amafaranga nubwo abatanyungu uzotanga sivyo akaba ari amafaranga nubwo yo barayiwawe atari nayo uzosubiza umenye kushira amafaranga yawe ugomba kumenya umugambi wa mbega ni kimwe bibiri bitatu bine ukamenya gupanga kimwe cyose ukwacu kuko benshi harababayeho benshi muri désordre warubizi cyane ugasanga aravyuze nko bakakwigisha n'ukuntu n'umwanya wawe bakakubaza mbega uyu mwanya uwukoresha gute donc hari umwanya wo kuryoherwa hari umwanya wa sport hari umwanya nko kwa jewe wo kugira ama repetition hari umwanya wo kuja kwisengero gusenga hari umwanya wo kuja muri repetition muri chorale donc vyose ukabishira ku rupapuro ukabipanga programme no kuvuga ukabufise programme ya buri munsi sivyo n'umwanya w'agacupa ukawushirako ukaba wiza ati kuroba umunsi urangira uko hari umwanya nza kunywa gacupa hari umwanya ntabire kuri we hari umwanya ndabi sinkubeshe narugurutse cyane muri payeje ahubwo shimira abantu batunganije ziriya nyigisho iyo vyari kuba ari bikunda bozo barazitunganya ku kwezi abantu bakaza baraja kwiga kuko nasanze vraiment hariho ubudasa kandi ni nkuko bon mugambi nk'ubu je baratanze novuga nti igi 70% ntuzera na savye bararishi donc ntituratangura neza mugabo bimwe mu vyo natoye mu mugambi naratanguye kubikoresha yemwe mw'abantu mwe urazi nk'ubu naraguze mixer digital sivyo mixer digital novuga ko urashobora kwarojistra amajwi donc micro apana imwe vyaza mixer zisanzwe umuntu aza ukarinda gufyonda utuntu ubwire akacanke kari usubira muri mixer digital uraza ukaririmba ijwi ryawe bakajyarojistra hageze kugaruka rero donc bimwe bavuga ngo sound check uraza ukagira sound check ijwi ryawe bagashobora kujyarojistra indani nawe uca witahira ukazogaruka hirya yejo ryajwi risanga kwa kundi nyene urumva ko ni evolution tuba turiko turaja ko nindi ntambwe umuntu abari karatera ku buryo uzosanga mu minsi zahubwo ibintu bitworohera kubera payeje no kubera uyu muntu kabisa agenda mugarukako uyu muntu yiyumviriye uyu mugambi wa payeje kabisa jewe sinzi ukuntu no mushimira coup de chapeau yego kabisa biciye muri uyo mugambi wawe washikirije muri payeje uno munsi ukufasha abandi gute umugambi ni uratangura gukora wose comme il faut mugabo sinkobeshe kuva aho ntanguriye
nk'ubu ndamaze gushira ko abakozi barenga 5 kandi tutaraheza neza ngo dutangure gukora umva jize ko abakozi barenga 5 tutarafinaliza ngo bambwire bati ja ku kivi rero harimo abakozi barenga 5 urumva ko nibavuga ati dutangure neza gukora bazoshikana 10 biyongera ko bari bahasanzwe urumva abajene bazobaronsa akazi kubera Vichou ni benshi no kubera payeje sivyo uravye neza umugambi ushobora kuzoha akazi nk'ugwaruka rungana gute sinkubeshe kubera umugambi wanje ni gukora ibiteramo mu gihugu cyose urabona imbere yuko nka band Peace and Love iduga kuri stage par exemple nk'Igitega hari amabendi menshi dushobora gutanga akazi kuri ayo mabendi nka3 akaza akabanza agateramisha imbere yuko Vichou na bendi yiwe baja kuri stage abo bose nka bendi imwe dufate ko igizwe n'abantu bake 7 sivyo umva ari bendi zitatu umva ni 20 personnes baba binjiye coshira ko n'abantu baza guterura ivyo vyuma babipakurura babikura mu miduga babijana babipanga bigiriki abo nabandi umuntu acariha sivyo aho ni Gitega gusa iyumvire rero tuzungurutse mu ntara zose biza biragenda gutyo urumva abantu bazoba baronse kubera Vichou na payeje umva ko ni benshi n'uruhererekane rw'ibintu novuga nti bizoza sinzi ukuntu none bivuga bizoza biraba ku mwanya canke ku kwezi canke ku mwaka bivanye nuko tuzoza turabitegura usange abajene benshi bariko barajya kuri payeje biciye kuri Vichou urakoze tuko turegereza ku musozo wa kino kiganiro Vichou ni yahe ndoto yawe uno munsi biciye muri uyo mugambi wawe ushaka kubona ushikako yes nanje ndashaka kubona abajene benshi batariko baraja hanze ngo bagikurondera ubuzima kuko ubundi ubuzima babusiga nga urazi gituma yumvire fata nk'umuntu dufate imwe vyari biharawe mu minsi yeze ngo vya Serbia Serbia ni bashobora kugenda n'imiburi buri munsi y'imiliyoni 10 sivyo mugizo miliyoni 10 muri kino gihugu cy'u Burundi uzifise urashobora gukora umugambi mwiza twizere ko iyo ndoto yawe buke biciye mu gikorwa uri kuratangura deje kurakora nanoneho ubwo tukiraho nyene buryo umugambi nyene cambu cawe waratangwe ko nk'ubu mfise igiteramo igenekerezo rya 16 z'ukwezi kwa gatandatu sivyo ico giteramo ni one man show one million kwinjira ni miliyoni sivyo mugabo apari ico giteramo nateguye album iyo album irimwo abaririmbyi baba jeune bacaruka sivyo urumva umugambi ubiza umugambi ko watanguye twatanguye duvuga ko jewe ni direct ico gihe tuzokoresha sound yiwacu muri iyo concert ni naho tuzovuga vyinshi kubijanye na payeje kugira ngo twerekane payeje yarakoze ibi none ubu natwe tugeza aha kuvyo twatanguye bimeze uku muri album hazoba harimwo novuga nte nouvelle generation mu baririmbyi hazoba harimwo n'inyigisho zitandukanye nkuko dusanzwe tubicisha mu kuririmba urumva ko umugambi deja uza waratanguye kandi watanguye gukora ko benshi urakoze cyane Vichou uno munsi inyuma y'imyaka itari mike uri ku kivi uri kurakora umuziki niki kintu wishimira mu mwuga wawe yes ndishimira ko ubu novuga nti abantu batandukanye harimo abategetsi b'igihugu harimo kandi n'aba bantu babagwiza tunga bamwe batanguye gutahura ko umuziki arakazi kandi gashobora guhemba umuntu canke gashobora kumutunga biciye muri ako kazi nyene ku muziki kuko nk'ubu uravye nka Vichou tusigaye dukorera kuri Zion Beach karaoke mercredi na dimanche aho ni kwa Sioni ubuherutse mu nkerebutsi day nyene icubahiro mukuru w'igihugu Vichou akamukora mu ntoke gutya arumva ko yes urumva ko deje ubutugeze turi ku rwego aho tugomba mu byo nishimira ibintu byinshi cyane kuko ubu novuga nti ndamaze gutera intambwe yuko abantu ubu bariko barajijuka bivanye nuko twebwe turiko turaha valeur akazi kacu ku muziki abantu bariko barajijuka ku muziki arakazi nk'ubundi yes arabavuga ati ngo nta nyambo ibura gahonze yego yo bidahizwe hama mu vyugaya naho ugaye ibiki muri uyu mwuga wanyu uno munsi wifuza ko vyohinduka uyu mwuga wacu ndifuza ko umwuga wo kuririmba canke wo kuvuza birajana hobaho novuga nti
aba musician canke abaririmbyi twige kumenya mbega turi hehe turi mu biki kubera ari gihe usanga wewe nguru umuririmbyi ugacubona umenga ibintu byose urabirekuriwe hari n'amakosa ugasanga urayakora ngo mimi niko musani bimeze uko oya imbere yuko umuririmbyi uri umuntu uri umwene gihugu nk'abandi ivyo rero negura nuko twokwiga natwe kumenya tuti abaririmbyi canke aba musician hari ivyo turekuriwe n'ivyo tutarekuriwe kuko urahanwa nk'abandi bose niko bimeze sasa ikindi kintu novuga nti ngaya hariho guterana amajambo bitaba bikenewe iyo uterana amajambo n'uyu cyanguriya je ntibizokunda wewe ntibizokunda kuko je nzi ko nshaka gukora umuziki wanje ndawuhe valeur akaba kazi kampemba cyo guterana amajambo ni ku ruhande je mba nshaka ko akazi ahubwo ariko kamvugira yes urakoze cyane reka tugushimire Vichou Love kuri kano kanya duhaye ariko tunibutsa yuko twe twakubajije byinshi twari duyifuza ko twishura muri Pam Channel TV bikiye mu kiganiro Smart Mind ariko twaba twizera cyane yuko nawe ubwawe ufise ubutumwa wumva ko ufise ku mutima ushaka guha abarundi uno munsi nubu murakoze cyane ubutumwa bwo guha abarundi dushobora kuba twumvizwa n'abarundi canke n'abandi bantu batandukanye bashobora kuba bumva ikirundi bivanye n'abarundi boba barakibigishije nababwiye ubwa mbere jewe ndabakunda cyane kandi ngomba kubaha akazi kameze neza cyane sivyo ubwa kabiri nagira nsabe abaririmbyi bagenzanje twiyumvire gukora dukureho ibintu vyo kwiyumvira ngo naka ngo aranya nka canke bimeze uko sivyo dukore turaba imbere kandi ni vyiza ko gufashanya sinzoza ngo gira ibi nibi oya ndashobora no guterera iciyumviro umuntu akaguterera iciyumviro ntuze wibaze yuko umwanya wose umuntu aguterereye amafaranga burya nivyo baguhaye ikintu mugo umuntu aguterereye iciyumviro abaguhaye amafaranga ntasubirizwa kuko ubwa mbere hazi iciyumviro sivyo ugira gatatu no gukebura abantu biyumvira ko kuba umuririmbyi international ari views kuba umuririmbyi international ntabwo ari views na gato ni ibikorwa by'iwawe kuko jewe nka Vichou canke muri The Fighter Production tumaze kugendura twararavye hari umuririmbyi usanga international ugiye kuraba ama views ugasanga ari hasi alors tureke kwishimira ama views tureke no gutuma batonya bacu canke bene wacu canke bakuru bacu bishima ngo bafise views or ibikorwa biracari hasi ugasanga umuntu ntacararonka mugango views ugasanga hari umuntu agomba guhonyora kugakanu ngo je mfise views nyinshi views ntushaka kuzijana kuri boutique ngo bagukopeshe kilo cy'umuceri sivyo nuko hama ibizigaye nuko ndabakunda cyane kandi mwakoze kuza kutugendera murakoze namwe Vichou Love murakoze kuri kano kanya tumaranye ariko bakunzi ba Pam Channel TV mu nyemerere nitugende tutabajije kino kibazo kiragishinga abantu benshi bakurikirana umuziki w'i Burundi ico kibazo naco kijanye n'amajambo avugwa mu muziki aririmbwa n'abaririmbyi bamwe na bamwe bakavuga ati ku isoko nivyo bizana ifaranga nivyo bigugwa ariko wewe tukuravye nka Vichou ni gake tubona amajambo ateye isoni cyangwa amajambo adatuma ashobora gutuma umuvyeyi ari kumwe n'umwana atumviriza indirimbo wowe ico kibazo ukivuga ku ikiga Vichou en fait nibaza ko hariho ukuntu isi igenda irevoluwa sivyo ubundi mu mico y'iwacu kirazira kuvuga tuvyita ibishegu cyangwa tuvyite donc ibitera soni kwa sivyo mugabo kubera isi ukuntu yevoluwa urabona ko hapari n'abarundi hanze biravugwa kandi kubera iterambere ryaje izo Facebook canke izo YouTube n'izo telefone Android ziravyerekana uvuga ko kubabikora peut-être ko bishobora kuba bibinjiriza ariko kandi no kuraba hariho no kuntu natwe nko muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi hari ivyo tutemerewe kuvuga mugabo nimba twarabivuze jewe bon hari n'indirimbo mbere bashaka ziheruka guhagarikwa mugabo ubundi je nka jewe kuko zihagaritse urashaka kuzihagaritse ku radio ari ugasanga umuntu ayitunze muri telefone nuvuga nta cyahindutse kuko telefone je niyi wanje ndayiraba
mugenzi anjara yawe na mugenzi we na mugenzi n'ubundi biguma biri kwakunda ahubwo ni nko kwa payeje bavuga bati nimbere yuko umugambi wawe tukumvirira tugushigikira sino kuwushigikira gusa ahubwo turakwakompanya muri uwo mugambi je rero navuga nti ko bibuza ku radio sinavyanse nta koza ririmo mugabo kandi ni organize n'amaseminaire bigishe batwigishe sinavyanze naje yuko bishobora kuzonshikira canke ugasanga mu ndirimbo zohagarikwa ubutananji wanje birimo mugabo sinavyo nifuza kandi nubwo vyoshika nibaza ko umuntu nyene ari gusanga yarakoze ibintu pour kubikora cyangwa akaba yaravyanditse nawe abibona akabigira akavuga ndabizi kuko nabandi barabigira mugasanga twebwe hani wacu ntibirekuwe navuga ni rero ababikora byo bavyiza bisubiyeko mugabo kandi hakabaho n'inyigisho zitwigisha ivyo turekuriwe n'ivyo tutarekuriwe. Murakoze cyane. Murakoze nawe. Okay, reka ndagushimire cyane Vichou. Asante sana. Asante nawe pia tena kukwifuriza iterambere mu bikorwa byawe byose haba mu migambi mu miziki myiza komeza imbere. Mwagize neza kutugendera. Murakoze cyane. Murakoze cyane bakunzi ba Pam Channel TV kuri kano kanya musuye kuma tukayaga mugakurikirana kino kiganiro eka nshimira na Vichou Love nizera ko yabahaye ibintu by'inkora mutima kubw'iterambere ry'umuziki iterambere ry'umuntu kuko yatuyagiye kubijyanye no gutunganya umugambi aratubwira ingene umwanya wiwe yatahuye kukoresha eka n'amafaranga yiwe yatahuye kukoresha arantubwira ibimuragishinga muri uno muziki wacu u Burundi. Reka bakunzi ba Pam Channel TV ndabashimire dusubire kandi mu ndwiza mu kiganiro nk'iki nyene nabazaniye uwundi mutumire atuyagira iterambere rusange kugira dushike kuri uwo munsi gumana na Pam Channel TV. Murakoze.